mwiriwe kuba ariko baradukurikirana mwese kuri kunsamirizi Kazoza FM turabaye kaze mu kiganiro ngerurira kandi uyu munsi muri ngerurira turaza kuvugana kubijanye n'umwuga wo gushushanya aba benshi bavuga gucapa ariko murazi yuko mu bintu byo gushushanya ushoye gukoresha yabirangi urashobora gukoresha ikaramu urashobora gukoresha ikaramu yirangi cyangwa ikaramu bita crayon uyu munsi rero tukaba twatumiye uwitwa Nibizi Johnny akunze gushushanya ibicapo bitandukanye akoresheje irangi kandi murazi ukoresha irangi acakoresha uburoso buto bita ubupenso mu buhinga butandukanye ariko kandi agakoresha n'ikaramu y'ubwoko bakoresha wino canke bagakoresha crayon rero Thierry Sabira nijewe ndakibashikiriza kino kiganiro mu buhinga bw'ivyuma ndiko ndabifashwa na Raja Tunga mu buhinga ngurukana bumenyi naho Patrick ariko aradufasha kugira ngo amasanamu abashikire neza kaze mu kiganiro ngerurira turakuramukije Nibizi ndabaramukije cyane mwakoze kuntumira murakomeye yego cyane n'ukuri turakomeye urashaka kutwibwira kuba ariko baradukurikirana kugira ngo bamenye Nibizi Johnny ninde yego Nibizi Johnny ni umuntu ashushanya mu bindi nsanzwe nkora ni ibintu natanguye kuva ndi umwana muto kuva ndi mu mashuri mato shushanya n'irangi n'ikaramu y'igiti n'ikaramu ijya y'irangi ngerageza gukora mu buryo butandukanye byo gushushanya n'ibintu mazemo igihe kitari gito yego cyane hanyuma hamwe n'uwo mwuga wawe abantu barakunda gushaka kumenya ego warabitangiye ukiri muto ariko mbese hari amashuri uba waraciyemwo canke wavyize urabiye kuri inde wavyize gute ningabirano wavukanye canke hariho ukwiga wabishizemo ego jewe nta mashure novuga navyizemo ngaha kuko no ngaha mu Burundi hari ishure rimwe gusa ya Gitega bita École d'Art Gitega ariko jewe nize kuri École Primaire ngaha hama niga nize kaminuza uburimyi n'ubworozi ariko nkiri muto nkiri muri mashuri y'intango natanguye kubona ko ufise ngabire hamusanga ushushanya ku ntebe ufata agapapuro ugashushanya umwigisha akakubwira ngo urabizi hama ukakubwira rimwe na rimwe nk'umwigisha akakubwira ati mbega woje imbere ugashushanya ikintu abandi bakagisubiramo ntangura rero kubimenya gutyo konzi gushushanya hagera igihe rero bijya by'ubuzima abavyeyi bapfa ndi umwana muto cyane isanga naho mu miryango yari yaranyakiriye nabo tuvukana ntegeza kugerageza kurondera ikintu ushobora gukora cyo nyinjiriza kwera wana barundi ugenda kumurabo no musaga mwangura garuke ejo niki cyantangura yo gushushanya utuntu duto mu ntumbero yo kutudandaza hari utuntu nakora nko carte postale no tuntu bandika ko maquette hari kera hama buhoro rero ntangura nkora utwo ejo nkabona uwundi ariko arabigira nkaja kuraba hariho nk'abantu bakuze babikora ico gihe nkagenda nkabarabira ko niyo novuga ngo amashuri natanguye kubigira ku bandi bari ngaha abantu bakuze banavyize bamwe buhoro rero umwuga ugenda urakura uriyo muri kino gihe ko hariho nkama mbuga ngurukana bumenyi umuntu arakura ko ubumenyi butari buke rero nta mashuri navuga ngo nize nkuko ayo nize nayo burimye n'ubworozi ariko nasanze hari ahantu ushobora kubyigira urabiye ku wundi ukicara iruhande akakwigisha no muri wowe ukagenda ugerageza hamwe n'umwuga wo gushushanya nibiki ukunze gushushanya canke nibiki bigutuma ushiye gushushanya ikintu kuko hariho uburyo buteye imbere muri iki gihe abantu bashoboye kurondera amashusho bakoresheje amatelefone bakoresheje amapare yo gufata amasanamu ubuhinga ngurukana bumenyi bwarateye imbere mbega wewe ku giti cyawe niki kintu kigutuma ushushanya canke urabira kubiki kugira ngo ushushanye hamwe umuntu abonye icyo washushanije acabona yuko wagishizemwo novuga ubuhinga wakoresheje iminwe yawe canke wabishizemwo n'umutima mbere kurusha bwa buhinga bukoreshwa novuga n'ibintu nka appareil photo canke ibindi urakoze cyane kuri ico kibazo mu bisanzwe jewe wana ko nabitanguye kare
ni ibintu byagiye nsanga nshobora kugerageza gushushanya ikibonetse. Bisigura iki? Bisigura ko umuntu ashaka kuza akabwira ati mfise ifoto yanje nshushanya, nacafata nk'ikaramu y'igiti nkamushushanya, ariko ejo nkavuga ni mbega umuntu ariko arashona kubera ikintu mushushanyira kumbura impuzu kanaka akashobora kuyigira. Ca nisanga rero buhoro buhoro nshobora gushushanya ibintu bitandukanye, nkavuga ni mbega ni igiki umuntu yomanika mu nzu yiwe, ngacavuga ni mbega ndashobora gushushanya nk'igikoko kanaka nkagishushanya. Rero mu byo nshushanya buhoro buhoro nasanze atakarimbi nihaye, nasanze nshobora kuvuga ati ndashobora gushushanya ifoto y'umuntu, cyane ndashobora gushushanya ikintu umuntu ashira mu nzu, ndashobora gushushanya nkaca nkoresha rero ibikoresho bitandukanye, ndakoresha nk'amarangi mu gushushanya. Rero burya gushushanya hariho imice myinshi yo gushushanya. Hari nk'ivyo novuga ushushanya ikintu ubona, mu gifaransa bagita ngo realisme, bisigura ko ndarabira ku kintu nkashushanya ico nyene, nk'ivyo ndabikora. Hakaba hari nk'ivyo bita abstract, sinzi ko nokivuga mu Kirundi, no gushushanya uko wiyumva. Rimwe na rimwe ni bya bintu ushobora gufata n'amarangi ukayasuka ukamengo ni ibintu umwana yadabadanganije, ariko bigatanga ikintu gituma umuntu akiravye bimuha nko kwiyumvira. Ubundi akaza kakuga turumva mfise umupira nshushanyirizako, ukavuga ati okay reka ndagushushanyirize. Rero naciye nisanga mu buzima kwera ubwa mbere nabikoze ari ngabire ntoye hakiri kare, ariko nategezwa kwikoresha kugira mbeho. Kacavuga noke ndashobora gukora ibintu kugira uko je ndabikunda, ariko nkakora n'ibindi bishobora kugukwa, nkakora n'ibindi banzaniye ndabakorera gukora binyinjiriza amafaranga. Cyasanga rero mu gushushanya kwanje novuga ndi mu bice nka yose, ndagerageza guca mu bice na yose, sinishira akarimbi kanaka. Tukiri ngaho nk'ubu umuntu akubwiye nshaka yuko aguhaye komande tuvuge hariho ahantu bariko bigisha urwaruka kubijanye no gukunda umuryango, gukundana hagati yabo, kugirana imigenderano myiza, agaca kubwira nshaka ushushanye urukundo mu bantu. Aho hantu ubigenza gute? Aho rero gihari urana ukivuga ijambo burya ku muntu ashushanya, kenshi iryo jambo arashaka guca ubwo ukinarivuga haba hariho n'iciyumviro kica kiza muri uwo mwanya. Kenshi niko turemwe, umbwiye ngo gushushanya urukundo ari imice myinshi yo kurushushanya. Mfata umbwiye nk'uko ciye mvuga ni okay, mu rukundo mu bantu, mbega abantu hari umuvyeyi w'umupapa, hari umuvyeyi w'umumama, hariho nk'abana. Bishoboka none kweri kintokora nk'intoke zikaboneka ko ari z'umupapa kuzi, nkagira n'izindi nkabona ko ari z'umumama azishizemo mu buryo w'umupapa. Ngacavuga ni none umwana ko akiriye kugira iki gufatwa neza n'umuryango, ngaca shira y'intoke iyo umwana rufata nk'izi ntoke zanje, ndakoresha ikiganza cy'umupapa, icy'umumama kiba ari gito kikaba muri we, icyakana kacikaba musi. Bisigura ko ibyo ashobora gati n'urukundo, nkuko ushobora kuvuga tuti reka ncapa abantu baboneka, ariko berekana ko bakundana bafatanye. Ibyo rero ni byumviro byinshi bica biza mu bwenge bw'umuntu, kujya ukuntu turemye umuntu acumva ijambo bavuga ati je ngomba ikintu kanaka, nkuko ushobora kuvuga ati reka ncape imitima, nkuko ushobora kuvuga ati reka ncape ibirahuri bitatu biri hamwe ariko bifatanye kugira bibone ko ari bantu baba ariko barasangira bari hamwe ugacishira icupa rimwe. Bisigura ko ugo rukundo abo bantu bahuriye ku kintu kibahuza kimwe, bagise mu birahuri bitandukanye. Urumva vyose rero mu mutwe burya harimwo ubwenge bwinshi ko Imana yaturemye, bituma iyo umuntu akuhaye ijambo wicaye ugafata urupapuro icyumviro kiraza. Nkatwe rero dusanzwe dushushanya, ucu usanga gushushanya umengo sinzi ukuntu Imana yaturemye nyene bica biza muri uwo mwanya nyene. Yego cyane. Tugiye kuraba mu bitabo bitandukanye abantu bari mu mahanga twovugira kubijanye n'Uburayi, mu bihugu nk'Ubufaransa, mu bihugu nk'Ubutaliyano, mu bihugu twovuga nka Espagne, za Portugal na hehe, turabona yuko bafise akaranga ko kuza barasiga ikintu twovuga yaba icanditswe canke igishushanyo kanaka kigaragaza yuko umuntu yanditse ikintu kanaka muri kahise canke yasize izina. Ariko nitubona ibishushanyo kanaka bigaragaza yuko kahise ku Burundi abantu bavugwa mu mayagwa cyane kuva amashure mato yuko babonetse kirese umuntu agiye kuraba ku mwami duhere kuri mwami Mwezi Gisabo, turashobora kubona ibintu byitwa amafoto yafashwe n'abakoroni muri kiriya gihe.
yuko abo bami babayeho, ariko tugiye kuri ntare rugamba tugiye kuri ntare rushatsi ntidushobora kubona ibishusho bigaragaza yuko bigeze kubaho ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Twovuga yuko abakera batari bazi gushushanya kugira ngo badusigire izina kanaka ry'umuntu yigeze kubaho muri kahise, bavuge n'ibikorwa vyiwe canke hoba habaye iki nkamwe bwe nk'abashushanya mu gukora ubushakashatsi. Urakoze cyane kuri ico kibazo kuko turakunda no kuvyiyumvira ko nanakubwira ko mu miseze twaragiye hamwe turi abantu batandukanye, turavuga tutereka turabe mbega Samandari umuntu amwiyumviriye umushushanya gute. Afite ico kintu twasanze kuva kera umva byose bivana n'ukuntu igihugu cyari gitunganijwe, ukuntu inkuru canke ubumenyi bw'igihugu bwagiye bwigishwa urunganwe ruza n'urundi ruza. Urana ivyo bihugu byose wavuze harageze igihe nk'abantu wasanga batwara bavuga ati ubu turakeneye kumenya iyo twavuye kandi turabiha agaciro, turanavyigisha no mu banyeshure bacu abana bagakura babizi. Twebwe natwe turafise uko kuntu cyane cyane abanyafrika uko twagiye ubyitwa ngo umengo tugomba gutera imbere. Kumbura n'abakoroni baje niki bagombye kudukura mu ivyo bintu by'iwacu, bagomba kutwigisha ivyabo kuko uravye no mu mashuri twiza inkuru twiga canke histoire kahise turiko turiga kenshi agafata amasaha menshi cyane nakabanyamahanga. Usanga umwana ariko ariga akavuga ngo inkuru yo mu Bufaransa imeze uku, inkuru yo muri Amerika byagenze uku, ariko wamubaza ati mbega ivyino mu gukora mu yiga amasangahe, ugasanga si cyane. Ivyo rero natwe bwe kwera turi nko mu gihugu bica bidukorako, ugasanga wori umuntu ushushanya icyazo ubwa mbere nticyagusugumira cyane gushushanya ibyo bintu bya kera, ariko ubu kubera dutanguye kumva ko dukunda igihugu, twanguye ko umumengo ni byiza ko natwe tugira akaranga mutima. Nkabyo bavuze Mwezi Gisabo nibaza ko sinzi ko ari umuntu ashushanya ngaha mu Burundi iyo batarashushanya ijya foto ya Mwezi Gisabo bafotoye, ariko wo kubaza ntare rugamba nituzi no kwasa. Mu miseze twaragerageje turashushanya, hariho amafoto hari twashushanyije ducapye ari kuri Musée Vif, ariko ni bimwe ubugerageje kwiyumvira mu bwenge bwawe. Nka Samandari byari ibintu byiza ko tushushanya tukagira ibitabo abana bakiri bato bakiga inkuru za Samandari, Kabakame, bona Inarunyonga. Abo bantu bose mu gushushanya ntibabayeho, ariko ni ibintu byagiye biradukugwamwo kuva tukiri bato, ugasanga umuvyeyi ntiyabikwigishije. Akarona agomba gutanga tureke n'ivyo. Urabona abandi bashushanya bo hanze urakunda gusanga bafite ibintu by'ibishushanyo by'amasite historique niko novuga, ariko nkatwe bwino si cyane wamusanga umuntu avuga ati reka nshushanye par exemple shite yo mwishanga, kwereka uri ngaho uvuga utereka nshushanye ikintu kigugwa. Kumbura ibintu tushushanye cyane ni ingoma n'ukuri turazishushanya gose tukazicapa ko n'amabendera y'u Burundi, ariko ni ikintu rero cagiye gihurirana n'ibihe igihugu byagiye bicamwo kwera abakoroni babikudukuyemwo, ugasanga ntitubizi tubimenyereye cyane. Nk'ubu unye unashima murandabaje nkorerana kuri Musée Vif ni kigo ndangakaranga c'u Burundi, ariko n'abanyamahanga iyo baje kuraba ico barabara ibikoko gusa. Niga ko uzosanga ari umuntu aza kumbwa terega hariho nka sare irimwo ifoto ya Inarunyonga yameze uku, yatanga inkurizi ya Samandari yaruko, ariko nibaza ko buhoro biratanguye kuza mu myaka iri kwiraza cyangwa ibintu igihugu cagiye kiracamwo kwereka tutobishushanya tuti twaciye aha tukagira kumbure nk'igicapo cerekana gwa gasora agiye gusinya independence igihe twacamwo kanaka. Ivyo ni ibintu byari bikwiye no kuri gushimangirwa cyane, ariko nibaza ko bizoza kumbure mu Misiri kuraza ko n'ikibazo kibagijwe kugira radio nkiyumvi n'abantu benshi, nibaza ko abantu baca batangura kubikorerako. Hanyuma mu mwuga wanyu wo gushushanya nibihe bikoresho mukunze gukoresha, nibihe bikoresho mukenera kugira ngo mukore mushushanye umuntu cyangwa mushushanye ikintu, nibihe bikoresho mukoresha? Rero icambere dukoresha cyangwa tuba dukenera kandi cyoroha kubona ni ikaramu y'igiti ya bita crayon canke ikaramu ijya irangi ariyo karamu, ariko byo nivyo bintu ushobora gushushanya. Me nkaje ukuntu nkora hari gemba nkeneye ibintu bija ku isoko. Urana ugiye ku isoko ngomba amafaranga, ufashe igishushanyo kavuga tereka nkoreshe ikaramu gusa y'igiti, s'abantu bashoka bagura. Nico gituma ucuva muri jasho bwo tereka nshushanye n'amarangi. Amarangi nayo menshi yo gushushanya, uravye amashirahamwe ari ngaha akora amarangi ntiyaje ngaha mu Burundi kugira akore amarangi yo gushushanya, yaje kugira akora amarangi yo gushaka ku mazu kuko niryo soko bafise. Rero natwe ico tuca dukora cyo dufata ayo marangi
tugatangura rero dukoresha hama wisunura ukatangura kurongo duhera uteye imbere gato ukarondera abantu bari hanze bakakuzanira amarangiye ajya y'agaciro ashushanya nyene ibikoresho rero biratugora kuronka ikindi ni nkuko nk'akarorero ico bita toile novuga ni nk'igitambara abantu bacapako hari zo bita toile d'Europe nga mu Burundi kugira unayironke ni kibazo ico cyukora niki uja kuri Avenue de la Mission ukagura igitambara ukagishira kuri cadre ukashirako imisumari ugasiga irangi ryera ryo mu mazu amugacushanya kuri ico kubera iki nico kiri imbere yawe nico ushoboye kuronka ariko buhoro buhoro rero genda wirungunganya nka je ushanga peut-être ndabimazemo igihe kitari gito harabusanga hari abantu bagushoreye bagiye hanze canke bakuzi kwera imbuga ngurukana bumenyi ukababwira ati mbega wonungikira kakarangi wonungikira kagakoresho ukavyegeranya ugashitangura gukora gusa ku ntango bisaba kutangura gukoresha ibihari rero nivyo onye turonka ahantu hose kumbure vyategekanije gukoreshwa ikindi ariko acubikoresha mu gushushanya hamwe bikaba bisaba ko no wiga no kwidandaza naho nyene hanyuma turabiye rero ku gikorwa mwebwe mukora hamwe n'imyaka mumaze muri ico gikorwa cyo gushushanya ibintu abantu mbega twovuga ati nibihe bibazo mwahuye navyo canke novuga ngo ibisika ibibambazi mwahuye navyo kugira ngo ntimushike kuco mwifuza umwuga wanyu ikibazo ca mbere urabona kenshi baravuga no muri kino gihe usanga hari abantu bazavuga ngo urumva ngo ibyo bintu bigurwa n'abanyamahanga kwereka bavuga gutyo urabona abanyamahanga nk'abanyaburaya canke abo muri leta zunze ubumwe za Amerika hari intambuko kanaka barenganye bisigura ko umuntu yarashoboye kuriha inzu yararenganye bya bintu byo gufungura aronka ku munsi arashobora kwiyumvira kugura igishushanyo kizimvye intambamye rero ya mbere ni nga mu Burundi amikoro wana mikoro y'abantu umurundi ubu unyaravuga ati je kumbure ngwana no kuriha inzu no kugira mfungure none atakwije kuriha inzu no gufungura azoza kugura igishushanyo oya ariko ucugerageza rero muri uwo mwanya intambamye habonetse si bibi birabaho n'ubuzima bwa misi yose ucuvuga uti mbega iyi ntambamye no yizunguruka gute canke no yibamwo gute ucugerageza kuba ati mbega barundi adashobora kugura kumbure igishushanyo c'ibihumbi 500 arashobora kugura igishushanyo c'ibihumbi 10 c'ibihumbi 5 c'ibihumbi 20 kubera iki baba bikeneye baramaze kubona ko mu mazu bihashushanya hagasa neza intambamye rero ya mbere ni iki nubwo buryo ico ni cyambere intambamye ya kabiri nivyo ibikoresho twe turonka no kuri nivyo kugerageza hirya hino ikindi ntambamye ya gatatu kandi novuga ngo ikomeye cyane abandi bashushanya mu bindi bihugu byateye imbere uwushushanya si warondera isoko uwushushanya si wajya kudandaza uwushushanya arashushanya agaca habariho byo bita amagaleri n'amazu ajejwe kugira iki kudandaza agaca sinya kontra nayo mazu amasezerano basinya kivuga ati je akazi kanje no gushushanya mwenda mwa akazi kanyu no kudandaza hama bakagabura inyungu nico kimwe n'abaririmbye cyangwa n'abandi bantu bari bo bose ariko ngaye intambamye hari niki utezwa gushushanya uteza kwironderera isoko uteza kuganira n'abagushorera uteza no kubitanga bijyana uvuga ngo livraison kubizana ivyo byose rero bica bigutwara uwo mwanya wo shushanya iki ugasanga urashushanyije uteza kurondera rero bisaba kubibamwo gusa nari intambamye bica bisaba kugira ubwenge bwishi gusumba burya uwumugaye canke uwavunitse ni wamenye uko nagira iki acumbagira hamwe n'intambamye zose ziri muri uwo mwuga ziri muri ico gikorwa mukora mbega none umuryango urubatse ufise abana ejo uzotegezwa kubashira muri kaminuza ubafashe kugira ngo bisuganye mu buzima nabo batera imbere hamwe n'isoko idakunze kuboneka cyane kuri abo bantu bashushanya hari abavyeyi benshi baca babona yuko gusunikira umwana muri uwo mwuga kuri iyo mpano ari ikintu kidashoboye kumuteza imbere cyane kumwubakira ubuzima ugasanga umwe mu bashushanya cyangwa mu bafisi iyo mpano numwe kwijana cyangwa umwe ku gihumbi niwe ashoboye kubavuze ati je ndabyihagazemo kandi birambeshejeho kuri ico kibazo mu bivuga kwiki mbega uyu mwuga wo gushushanya no mwuga ushoboye gutunga neza umuntu canke ni ikintu umuntu ashobora gukora yibangikanije n'ikindi kugira ngo atunge umuryango ubwa mbere na mbere ni kuraba intambuko igihugu kiba kigezeko urabona abantu bo hanze baratahuye yuko gushushanya bimwe uburyo bwinshi cyane
nk'akarorero uravye hariho nk'igishushanyo giheruka kugwa amahera menshi novuga amamiliyoni yo barengeye na budget y'igihugu ha Burundi kwera hanze barabitahuye twebwe natwe no kumenya urugezo tugezeko urugezo no ruhe mu myaka iheze babona yuko kujya nabwene ishure ryo gushushanya bashize Gitega barishamwe abantu bananiwe amashuri bumva umengo ngo nutugenegene bumva umengo nta kamaro bifise babona ko umuntu yamenye ubuzima yashoboye kubutora yashoboye gutera imbere ni wa muntu yize igisata kanaka muri kaminuza yize ubuganga yize ubudandaji yize nk'ibyo bijya basundikiramwe abana ubu banamaze kubona yuko umuvyeyi aravuga ati nawe ndamusunikira kwiga droit kwiga economy kwiga iki erega imbere mbona umengo n'abari imbere bahejeje kumbure nta buzi buhari ariko nkatwe twabibayimwo kera tugaca muri ivyo bintu byose by'ibisikanirwa cyangwa terega bajya nabo kumbe vya bintu erega hariho inyungu birimwo nk'akarero ni nko kuririmba kera bavuga ngo baririmba bose wamengo nabantu bimbura kimaze niko bafata ko abantu mu kwirigarata ariko ubu baratanguye kubona ko ari ibintu umuntu ashobora gukora nk'akazi akabikora neza bikanamubeshaho gusumba wa muntu yagize ayo mashure yose gusa rero abavyeyi niho cyane babwira ni vyiza kuko naje muranigisha abana bakiri bato ndabwira numviriza mu buzima ni vyiza kwiga gukora icyo usabwa gukora kugira ushobore gukora icyo ugomba gukora bisigura iki umwana akiri muto muhimirize kwiga amashuri ariko ni wabona afisiyo ngabire umubwira uti vyose utegezwa kubibangikanya ukambwira uti ni wamenya amashuri bizogufasha niyo ngabire kumenya no kuyidandaza kubera iki burya amashuri nayo nyene arafasha hama buhoro buhoro agacabona na vya bindi biramufasha ivyo nabyo kumufasha ni gute ni kwa kuntu igihugu kiraha bavuga ati kumbure nta gaciro yari bifise ubu baratangwe kubona bifise agaciro ubu uragenda ukaronka komanda y'umuntu afise inzu ngo mushireho amataburo canke ibishushanyo mu nzu bakabona utahanye utumiliyoni tungahe none umuvyeyi gasha yari muri fonction publique yahembwa yayandi yize kumbure y'amashuri ya kera akavuga ati aya mahera umwana wanje ashoboye kuronka mu ndwi imwe cy'amezi abiri akoze ibi bintu je maze imyaka 5-6 ntarana yabika ngo nashire ku ruhande yiga vya bintu birimwe amafaranga birashobora kubeshaho rero ikintu cyose no kuntu gitunganijwe nibaza ko buhoro buhoro n'uruhara hanini ruri kuri twebwe twabitanguye kera tukereka abantu terega ibintu birabeshaho je ndashobora gukora igishushanyo kimwe kikagugwa umushahara w'umufonctionnaire ku kwezi nagikoze mu minsi 2 gusa bisaba kumenya mbenda kidandazahe ayo ni amashuri niga baza kumfasha ati mbega ndakidandazahe nganira gute n'abantu bashobora kukinshorera mbega abanyamahanga baje abanyamahanga iyo baje kunshorera haje abanyamerika umwuga wanje nivyo mba ndawufise ariko uwo mwuga ikifasha kudandaza neza nuko naye mashure nayize urumva ko byose rari iki magiriranire yego hasabwa iki kugira ngo umuntu amenye gucapa amenye gushushanya mbega biroroshe mbega biragoye nk'uyu munsi hariho abantu uri kurigisha abana bakiri bato urwaruka kugira ngo ubwo bumenyi ufise ntibuze butakare nje kintu cambere ngira cyane ndigisha ndanabikunda gose kubera iki urana umuntu agenda akura udasize ibyo usigiye abandi kuko je hari abantu nigiye ko ndi muto bitavye Imana atabantu benshi babisigiye yego nivyo ndacabigendera ko je ndigisha hari n'amashuri wari wamamagara hari n'abavyeyi bampamagarira abana rero wamaje ikibazo ngo mbega ngo biroroshe cyane birakunda burya mu buzima bw'umuntu no kumenya mu ntambuko ariko aragira kumenya gutora ingabirire muri we hariho bamwe biborohera gushushanya uyo ni vyiza ko shaka kubikora bikashaka kumubeshaho ariko hari abandi banabigerageza kumvumenga ahubwo je gushushanya no fuma ndirimba ubundi akavuga ati je kumbure nzomumenyesha makuru ubundi akavuga ati kumbure nzo umunyapolitike burya ubuzima buryoshe igihe umwe wese ari mu kibanza ciwe sabantu bose bazoshushanya sabantu bose bazokora politike sabantu bose bazobadandaje rero ni vyiza ko umuntu abitoye hakiri kare biraryoshe akarorero nagomba kubaha ndafise umuntu w'umugenzi yari ko ariga amashuri yiga ubuvuzi araheza ahejeje yiga kuri Hope aronka amanota yaronse abantu bake nga muri kino gihugu uwo musi turagenda kumushigikira wana ko musi wa defense muragenda mukamushigikira umuryango uri ngaho niki hama arangije acambwira ijambo mu gifaransa ambwira ngo je viens de me rendre compte que ce n'est pas ma vocation avuga ngo ubu niyo mbonye yuko ngo so umuhamagaro wanje bisigura ko yego naravyize bane none kubera iki wavyize ngo navyize kubera mama yabisunikira kugira iki kuvyiga urabona uwo muntu bose bari kwamukomera amashi arajeje amashuri azoca aje gukore mu kubitaro ariko abikore afise umururazi muri we kubera sico kibanza ciwe ubu hari abantu benshi
bakora mu mabanki atari cyo kibanza cyabo, hari abantu benshi, hari abajournaliste atari cyo kibanza cyabo, hari n'abantu uzoca usanga aragiye arakoze ariko abikora kugira ngo nk'umushahara ariko mu mutima we aramerewe nabi. Niyo usanga umukumbura umuntu yirwa mu kaborerwa avuga ati ebana je ibi bintu ubuzima burandemereye. Burya rero nta kintu kiryoshe iyo umuntu atoye ingabire yiwe akaba ari bikubeshaho kubera ubikora bikunze. Nk'ubu unyefata umenyesha makuru ukumva umenye ntunasinzira, se ubona urashise ku radio ufate microphone kubera urumva ko ico kibanza cyawe uri nkanje nshushanye. Je nawo mpakazi nimba ari hehe ukamama nabwiye baramaze no kugerageza kugomba kumakazi nabwiye n'ukuri aho niyumva ni ngaha. Rero ubuzima uko twari kwiye gutunganya ari igihugu arakarera ari iki no kugira umuntu wese atora ikibanza ciwe amaze kugitora ndakurahiye ugira abanyagihugu baroraniwe bamerewe neza naho ibisika biza. Burya uzurabi yose impambamye iri imbere yawe uri mu kintu ukunda uranigana nayo tu, ariko intambamyije uri mu kintu wapfuye kwisangamo canke bagusugumiyemo nawe woyirengana uhirengana ukomeretse kandi wabaye mu mutima. Rero ni byiza yuko novuga nk'igihugu twogitunganya ubuzima bw'umuntu kandi ubuzima umuntu aryoherewe akora ikintu y'umubengare mu kibanza ciwe vy'ukuri. Ego turiko turagera ku musozo w'ikiganiro cyacu, twagomba muri umwanya tubabaze yuko hari ico mwohimiriza yaba ugwaruka canke mwogira ico musavye abashoye kugira ico bafashe. Twumvise mutubwira mu byo mwavuze yuko burya umucafyi si yategezwa kwironderera isoko, burya umucafyi si yategezwa kwironderera ahantu agaragaza ivyo yashushanije. Ushushanya bica bimutwara umwanya mwinshi. Igihugu cyo bafashiki abantu bashushanya abarundi bo bigenza gute kugira ngo babashigikire mu mwuga wanyu mu muhamagaro wanyu, ugwaruka go bigenza gute gwifuza kuja muri uwo mwuga muri uwo muhamagaro. Icambere n'ukuri urakoze kuri ico kibazo. Icambere cyane nagomba kubwira abantu namba kwanza kubwira abantu bari muri iyo ngabire kora ibintu w'igiki akeza karidandaza, kora ibintu byiza uvuga uti je ku ruhara rw'iwanje ndabikora. Gusa nkace ngaruka kubatunganya igihugu bafate ibisata bimwe bimwe babishemwa abantu babitahura babizobere cyangwa bifisemo ubumenyi. Kubera iki hari gihe usanga bafashe umuntu bakamuha gutwara igisata kana ukabona ko n'ukuri n'icyari cyo kibanza ciwe n'ukuri kubera amaze guca muri ico gisata biroroha yuko ico gisata kigira iki kigatera imbere cyane. Gusa birababaje no kururavye barashiraho umuntu kamuraba akavuga ati n'ukuri uyu wewe byari bihaha aje kubihohosha. Ico ni kintu. Ikindi ciza igihe tugeze isi yarabaye nto, uko kunera isi yabaye nto ntugatangurire hasi aho abandi bantu bageze ku yindi ntambwe. Bisigura iki genda uvome kuri iyo ntambwe bagezeko. Bisigura ko ubu unyivuze uti kumbure reka ndabe nk'ibindi bihugu mbega ibintu byo gushushanya ibintu byita byo tugenegene canke vyiki mbega hari ukuntu bisahiriza mu gihugu mbega babitunganije gute ugafata abantu kavuga ati reka tuwarungike mu bihugu kanaka ariko bagaruke kugira babere inyungu igihugu bigisha abandi nagomba kubwira cyane n'abavyeyi wararonse ari umwana nuri ngaho gusa kugira umugaburire afungura agira ikama ucumusugumira kwiga gusa oya igakubona ingabire afise akiri muto. Ubonye ingabire afise akiri muto ugerageze kuyimuteramwe intege umurondere hirya no hino kwera iki umwana ashobora kuba afise ingabire ariko ntabona hirya no hino yo bitumutwe ni wowe ukuze uhamagariye kugira iki kumurera umureresha iki umurera nivyo kumugaburira kumurondera abavyeyi ahajyama ukamwambika neza uravyuka mu gitondo kuraba ko mwana yoza ariko n'ubumenyi ni byiza wowe ucumenye uti mbega uyu mwana wanje nabonye ko afise ingabire mbega mu gihugu aho nshika aho ngeza amaso hari uwo mufasha je benshi baranzanira abana babo nabigisha ndakunda no kwigisha ndanabikunda cyane kubera iki je narabonye ukuntu byantebeje rimwe na rimwe kubera kutaronka aho nshobora kubyigira hama mumenye ikintu kimwe igihugu burya kigendera mu burangamutima mwigishije ugwaruka kandi mu butegura urunganwe ku rundi burya igihugu kira kizomere neza mutangiye gutegera ikintu ubu kizoza kuboneka neza mu runganwe rukurikira hari nk'ibintu akunde kuvuga ngo barundi ngo turacererwa amasaha mutaye bakuyemwo ubu mu myaka 2030 tugicererwa
ariko bibakuyemwo ubu abarundi ati kumbura iki niki bisigura yuko dutegura gutegura urunganwe uno munsi kugira mu myaka iri imbere dutere intambwe ejo dutere indi ntambwe ejo dutere intambwe rero ni ibintu bihamagara abantu bose tukaja hamwe tukaraba igikenewe gukorwa ariko tukigira ku bandi ndabarahiye uracungura umwanya mwinshi iyo wigiye ku muntu amaze imyaka myinshi imbere ukamwigira ugacuza ukabishira mu ngiro biragutuma ya myaka we yariko aragwana n'ibiki ubishikira hakiri kare rero isi unye turayibona turabona ibihugu biteye imbere turabona abantu bashishanya akadandaza ikintu je naravyo misi heze hariho igishushanyo caguzwa amafaranga aruta budget y'igihugu ari umuntu yashushanyije ico kintu n'amaboko yiwe nirange urumva ikintu nk'ico none nimbuyu unye bashoye kukigura gutya mbega isoko irihe mbega isoko imeze gute uti okay reka mfata abarundi bazi gushanya tuje hamwe turondera isoko nk'ari ama projet menshi ya leta zunze ubumwe za Amerika yitwa AGOA uravye ibindi bihugu Kenya niki bararunga ibishushanyo binjiza novuga amahera menshi mu gihugu ariko twe turacari handi tukibisuzugurana bugenegene niki rero nizere ko benshi kumburi baza kuvyumva ariko naho tutavyumva tuzokoma dusemerera ariko tuca dufasha nabo bakiri bato hama buhoro buhoro igihugu gitera imbere dusigiye guciza cyane dose ubutunzi bwinshi kandi dushobora gutera imbere tukazoshika kure cyane hanyuma wavuze ko mukorera kuri Musée Vivant kuwo kwifuza kumenya Johnny nibizi kumuronka vyoroshe iyo bigenza gute ahambere byoroshe nimba uri kurumviriza ni kumbuga ngurukana bumenyi imbuga zanje Facebook Instagram n'izindi zose ni nibizi Johnny uko nyene ugiye kucubona ibyo shushanya n'akanimero kaba kariko aho kanimero kariko sino mba ndi kuri Musée Vivant ndakora kuri Musée Vivant niho hari atelier niho hari niduka ariko ibintu by'iwanje bira ahantu henshi ugiye kuri atelier primaire hajya ku mashugwe Maison Frere bose nkabajya bose ndafise ibintu ndabaha ugiye kuri alimentation kwa wege ndafise ibintu ndabaha ugiye kuri waka ndafise ibintu ndabaha afite narasanzaje hirya no hino ahantu hose vraiment nibaza ko ushobora kubona ikintu jewe nkora ariko kuri Musée Vivant me kumbuka ngurukana bumenyi nimero ya telefone iri kurashobora gucironka hama ugacundonka nama ndahari no kuri murakoze cyane nibizi John kubona mwitavya akamu mu kiganiro cyacu ungerurira twizere ko n'ikindi gihe tubatumiye muzotwitaba no kuri nama ndahari kandi murakoze kubera iki ibiganiro nk'ibi birafasha igihugu birafasha abantu bavyumviriza biratuma dutera imbere ko nitwoguma twufundikanye twifuka tuguma ahantu twenyene ni byiza ko abantu bamenye ibyo dukora bakanatera imbere twese tugashobora gutera imbere murakoze cyane turabashimiye mwese mwariko murakurikirana ikiganiro ngerurira Thierry Nzisabira nije nagishikiriza twari kumwe n'umutumire nibizi Johnny umushushanyi kandi yatugeruriye kuri byinshi akora murakoze wandaye mukurikirana ibiganiro twizere yuko tuzosubira nawe utaha